umvuna umuyawe wawe kila siku ushatse kugenda n'ubwo bugabo bwawe bwa jiregeze agusigarire mu nzu ubwe ngufise sinibaze ko ngo buri mukuru wanje wewe urashaka kwitwara ko oya wajeje dawe wewe Jena anje kutegura no muzi ko mwangeze nena hicheche sawa Não, boss. Vamos levar do darão. Boss. Mau jalan. Boss. Karibu bebe. Karibu. Umukozi wanyu ni umuzamu niki? Karibu kwanza. Ndadodo inshuro nyinshi kigose. Yari yarushe yari yasinziriye. Karibu. Sakama rugomba. Bebe, arakaza bose. Natari yaba yarushe. Karibu basi ntacu. Urakoze? Watevye wewe nagenda kurindiriye. Oya kubera ambutiyaje. Ambutiyaje ari nyinshi gose mbonkizi sawo ni ataya. Ariko ntacu. Ntacu bizogenda neza. Shinda n'amakuru y'imisi. Nenda kumbe byatari narandarota ndakorota amasezo. Urumva? Narota. Matanika ngwatazubirayo. Nijina uribuka kujamana nakubwiye? Bo, urabona? Weekend redirije. Nakubwiye ati ukeneye kuzoja he?
hambira urazi ko kakajana nakubwiye gusa nuko kuno musi dusohoka nanje wana kundi plate nakurindiriye okay mbo urumva urumva naje kai kujya tuanze tuyage utuntu nyene twari kwagira ibintu byinshi ariko kuba ko mugo turabiyagira hariya ntacyo sibyo ibyo mwino minsi uranyitse ari igihe mbona nomero yiwawe acha nuko mutima urarandutse nukuri urazi ko nukojowe nanje ndagukunda nsonja je muri make turakundana sibyo nukuri nawe urampagije bro sawa ariko nyine byose tuteza ukwisha ku murongo kubw'urukundo rwacu birazicanye sinsobona harageze ijya sanga ndayirindiriye ntamaje abakobwa baranatevye gutaha kugira agende basiga barakora ibyo mwababwiye mwenda telefone y'umukobwa muto wanje sigara ndabahageze namaze no gushabura ndabarindiriye umwanya munini nicaye ngaha mu ntebe ndaryama ndakurindiriye nawe kamanzi ndaba telefone none shega tugeze inama icyo ndagusaba cyose kiye bo shaka amazi yego ntangorane nzana amazi sinokugayira sawa bo sheri mo cyangwa byihotse be yanda amazi oya byose nacyo kubera amasari karagenda okay sawa amasari karagenda urazi niyo tugira tuje sawa ariko ntushavu sibyo wiga je bwa mbere nzi ko kunda gushavura ariko mbona menga yose ni bo keshi mboye ndikunda kuri karume gose sivyo none ariko nasanze ari byiza byose nanjye ndavuga ati mana imana yaranyumviye amasheri wamusanze ndi ngaha jeni biva mu gatondo ndi ngaha wenyine jeni nje twasigaranye ngaha twe na zamu abandi bose bagiye babakobwa tuvukana sibo bari hari n'ibintu bimaze nza kubwira bajya bakobwa rero reka ndaba telefone okay batelefone ko kandi umusho tegeza kuhindura gashema twatuntu twizinze kije turyohera radio ndadukumva ati amisi shamba tuvukana banteresha mvuga baje telefone ngo banditse muco chakuyundi musigamire nyimene zo muti kama twi wewe Nana gasugure.
Sawa nacho naliona. Ule bila tu amazi usimchana. Mama. Tadi yosema. Ki. Mambo. Baka sina Enda. mashamba. Ni sawa bora. Sawa. Nakura huko. Sibebi. Msawa. Ibangitse niki. Munageze. Ariko urashobora gutaha amasaha nk'aya. Uzi n'ibyo twavuganye. Sibera. Ndiko mbaza wewe. Sibera ndio ndakubaza. Beho urashobora kutubanje kwa kwicara. Mweko mbona washavuye none nje navyo natumeshavura nkuko. Wewe ibyo wavuye ngaha tuvuganye nabizi. Sibyo? Urazi ibyo twavuganye. Urazi ibonero mama yaguhaye. Sibyo? Wowe ugomba kwigenza nk'intene muci nkumenga mufise kikurabagaho amapanga. Ariko umbwiye ko nashobora kubyumva pana kucunga umutima. Ndiko ndakubwira ati ibyo twavuganye nturashaka kunsiza honja ukagenda ukiyerereza nkuko umenga urafise akazi. Ariko byafite icuntarira nkuko wowe. Opo uratwenza kweli. Ke urumva wazipanze. Umva n'umuyawe wawe. Kila siku ushatse kugenda nubwo bugabo bwawe bwajiregeze agusigarire mu nzu. Uzofata muyerere barabara ryose muri heze. Kristo bari mu yangaha. Aho nta n'isoni mufise. Jewe ndi mutoyi kuri wewe. Ariko ubwenge ufise sinibaza ko wowe uri mukuru wanje wewe. Urashobora kwitwara ko oje. Wajeje dawa. Wewe ubu wabonye ko wewe dugu kandi utajewe mukuru wa sivyo. Hama wewe twe tugume mu nzu ugende kugikirori. Umva twe tubaye bijumba. Biguma mu isafuriya bibaye ngombwa bigaseswa bikagaje. Hewe utazi umutawunyako. Uyu si umwana muto sana. Imyaka 18 afise si umwana muto sana wo gucunga. Ubu wewe wambaye washizemo ubupantaro nawe kagabo kawe mengo sinzi gende kameze mugira mugende guhunda hona hiyo mu mahoteli genda hariya. Ndiko mvugana nawe sindi kumvugana n'ujya. Nubundi abaye bwitema. Urashaka kumviza je nakubwiye namukuru wawe. Mbo sheri. Ndumva. Kibazo nacyo. Sinshobora kubyihuta ndishobora kumuyayo ngaha mu nzu. Sinshobora kwicana naza mu myaka yose. Mama hari ibintu yasigaranye siga mbwiye. Kuko ujyana ndakimuraha. Nikibura cyo ngaha muye nyine muyi. Kubera iki none uyu yaca mwishinga. Mbo naco ndibaza nawe nyine imyaka afise ngira muraza kwivana muri babiri. Kuko muri uko ntimwokumvikana. Sawa. Je no mbonti mbona je Mama twigire nta muntu ko bashitse ntacu. Hama sibe ugende zamacha kugira ibyo kwana namaze kumubwira ko nkora mwatevye. Nasi ngacu wakoze. Bera bye. Bye. Hano wanyu barakatse. Cyane ntambere batwise muri make. Ya mukuru ni akati. Zama. Mbe wanyu ibiki wewe? Ugafata ngere. Ngere gasa. Mbilijana ndakubalera. Uja Kristani yo gusumbua sana mgongo. Wanumvise. Uja wichunge n'uzotwarinda. Nuza wandura umugera. Ivyo bindi navyo bisigende bisanzwe. Wewe vyagira nkubo ntigigire byazi vyagiyemo. Umva uri kijumbu cyo kumujyana mu nzu. Cyo buzima gikiro.
kwishinga kujeba birakuraba shavye mbwiye nivyo ariko na Kristo nawe nyene nukuraba neza nawe twe twaje ko cyafata inzo nyene akagenda hama kacavuga ngo ivyo ngo ngice ngenda ngo zamu ngo acimwe gucamyeka ngo byo nkora ndabikora nkande yasigaye mbwa atari na kimwe zakora ashaka kuduha amategeko arenze mugabo nkaje ndashaka kumuha ko ari mukuru wanje mugana ntoce fata nkuko yishaka ngikuropesha turazi yuko mene tumubahe sana igandane twoshira mu mutwe sana hamada jengiye kuruhuka numva ndushe sivyo sawa nta kibazo numva ndushe wabonye ko narushe sana tuvyari cyane yabonye kabisa he sawa mapema